Turabaramukije twongera tubaha ikaze mwese mukurikiye imbonesha kure JCTV. Uyu ni umwanya wo gukurikira amakuru mu Kirundi yo kuri uyu wa mbere itariki 5 Mukakaro umwaka wa 2021. Amakuru y'uno munsi akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Mu gihe ubushikiranganje bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije buheruka gutangaza ibiciro bishasha vyashinzwe na leta ku bifungwa nk'umuceri, ibigori, ibirayi, ibiharage n'ibitunguru mu gisagara ca Bujumbura nta kirahinduka. Muraza kubikurikirana muri ano makuru. Abacamanza n'abashingwamanza bakwiye gukora ico bajejwe bagakurikiza amategeko kandi ku mwanya nk'uko vyashikirijwe na Kayobera Nestor arongoye sentare idasanzwe yo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Navyo nyene muraza kubikurikirana muri ano makuru. Umugwi w'abakenyezi baba muri leta zunze ubumwe za Amerika witwa Dorcas wararongitse intumwa zo gutanga ubufasha ku bigeme babiri bagwaye ibivyimba mu bitaro Semiseka ngahi Bujumbura. Mu mwanya inkuru imwe ukwayo. Mu gihe ubushikiranganje bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije buheruka gutangaza ibiciro bishasha vyashinzwe na leta ku bifungwa nk'umuceri, ibigori, ibirayi, ibiharage n'ibitunguru mu gisagara ca Bujumbura nta kirahinduka. Televiziyo yanyu JCTV yatembereye mu isoko yo mu Ruvumera mu Buyenzi ndetse no mu isoko Bujumbura City Market aho beshi bita kwa Siyoni. Mugenzi wacu Nowa Irankunda akaba yahashitse. Inyuma yaho leta y'u Burundi ibicishije ku bushikiranganje bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije ishingiye ibiciro ku bifungurwa bimwe uko vyogurishwa kuva ku murimyi. Uno musi JCTV yagendeye abadandaza barangura bakongera bakadandaza ivyo bifungurwa kugira tubabaze uko bakiye iyo ngingo. Baba badandaza bo mu isoko ya Buyenzi ndetse niyo kwa Siyoni twaganiriye, bamwe barashima iyo ngingo. Iyo ibiciro bitanditse niyo bataye atonya roberwa kuko iyo bidandazwa mu munsi beyi naho bifise agatege gatonya urakora, ariko iyo biduze beyi bifise agatege gatonya nukora byakira neza kubera zo bari ingingo yafashwe kandi yizwe neza kuko n'icaka nyine kuguma kigaruka baturamba ingene bakorana n'abandi bantu basanzwe bafise amasitoke bajya barangura byinshi bavuga ntibaganire, bamaze kuganira nzoja gikurikira kizongiki babereka amasitoke baba bafise amenye ingene bayasohora amegikurikira bashinga ibeyi nziza. N'icaka nyine kuguma kigaruka cuko bashinze ibeyi nziza wa muntu mutonya wose azokorohererwa ingene atangura gukora. Yego cyane twarashimye ngabo bazabarayigenza nk'iyo yo kugira ngo bashinge ibeyi y'abadandaza nabo kiza azogirane kwanza umubonano n'abajya bakomeresa bakuru naho tworora twifite turose nkani twera cyidufwa ngabo arabusanga babisa amasitoke n'amasitoke ugasanga bashinze ibeyi irabakoze kira bahombeje. Cyecho sabare mbona uko mwego bavugana tubageza kuruca. Ariko hari abadandaza benshi batashimye kuvugira kuri mikro yacu, basaba ko iyo ngingo kugira ije mu ngiro atamyidogo hobaho kuraba ibisata byose bifatanye n'uburimyi. Barasaba nk'abacuruza imiti y'ibiterwa, ifumbire ndetse n'abadandaza ibitoro ko bomanura ibiciro kugira umurimyi yoroherwe n'ugiye kurangura ivyo biribwa yoroherwe. Baranasaba ko amataxe amwe ku bifungurwa yovanwaho kugira ngo bikunde iyo ngingo n'izindi zizoyiherekeza zishobore kuja mu ngiro atamyidogo. Abacamanza n'abashingwamanza bakwiye gukora ico bajejwe bagakurikiza amategeko kandi ku mwanya nk'uko byashikirijwe na Kayobera Nestor arongoye sentare idasanzwe yo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Ibi akaba yabivuze mu nama yagiranye n'abacamanza hamwe n'abashikiriza amanza ngaha i Bujumbura. Mugenzi wacu Godefroid Nunzubumwe
yari yahashitse aratubwira ido nido. Kubaho Kayobera Nestor arongoye sentare idasanzwe mu karere ka Afrika y'ubuseruko yagiranye inama n'abacamanza bo mu ntara ya Bujumbura hari kuri uyu wa mbere igenekerezo ya 5 mu kakaro mwaka wa 2021. Intumbero y'iyo nama kwari kuyaga kubijanye nuko sentare idasanzwe y'ubuseruko ikorana na sentare nkuru z'ibihugu uko ari bitandatu: Rwanda, Uburundi, Kenya, Tanzania, Sudani y'Epfo, Zanzibar na Kongo igirindwi igiye kwinjira vuba. Yamenyesheje ko mu byo abacamanza bakora bakwiye kuraba neza ko bariko burahiriza agateka kumwene gihugu, maze akabamenyesha ko bakwiye gukora mu muco ico yise bonne foi mu rurimi rw'igifaransa. Yabamenyesheje kandi ko bakwiye kubahiriza amategeko uko ameze ataguca kubiri n'amategeko. Iyo sentare yarusha irenganiye uyo muntu, leta itegerezwa gushira mu ngiro ugo rubanza ngo naho atari itegeko ko leta ifata ingingo ku nguvu, ariko iyo idahejeje ngo irenganire uwo muntu arasubira kwitwara kugeza igihe sentare yarusha irushira mu ngiro vyanka bikuru. Yamenyesheje kandi ko iyo nama yayitunganije mu gushira mu ngiro amajambo atatu yavuzwe na nyakubahwa umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku munsi wo kwikukira, aho ayo majambo agira ati: kubaha agataka, kubaha umwene gihugu, kubahiriza amategeko. Reka tumukurikirane. Jewe nitwa Kayobera Nestor ndi Murundi. Itaki 20 z'ukwezi kwa kabiri inama y'abakuru b'ibihugu barangaye kurongora sentare yo mu karere ka Afrika y'ubuseruko kuyirongora mu kiringo c'imyaka 7 kuko iteko bibivuga. Muri make rero murazi yuko itariki imwe y'ukwezi kw'indwi ni mu ndwi heze Burundi bwari buhimbaza imyaka 59 bwikukiye. Twebwe rero umurongoye sentare ya Afrika y'ubuseruko ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umuryango twahawe ubutumire na nyine cubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi kugira ngo tuze guhimbaza uwo munsi mukuru ukomeye cyane. Mwumva ko je nk'umurundi byari biza cyane. Ari cya kabiri twatumiwe kubera yuko kuva dutanguye twafashe ingingo yo gukorana turi batatu: urongoye sentare, urongoye inama nshinga mateka n'urongoye umuryango secrétaire général. Muri make twabonye kubera yuko twari ngaha mu Burundi twabitego kuvuga mbere nitwabwaro nk'akanya kuva tugenywe ko kuvugana n'urongoye sentare na inyuzwa y'u Burundi kaba kayire yuko uyu munsi mu gatondo twabanje kubana n'urongoye iyo sentare na inyuzwa bari kwa Burundi nyakubahwa Gateretse Emmanuel ari kumwe y'abarongoye ibisata ko ari bitatu bya sentare na inyuzwa kugira twumvikana ukuntu iyo sentare ya Afrika y'ubuseruko ishobora gukorana na sentare zo mu bihugu ko murazi yuko uko ingingo ya 38 ivuga yiteko y'umuryango ivuga yuko ingingo ifashwe na sentare ya Afrika y'ubuseruko iri superieur ifise ijunja gusumba izifasha na sentare zo mu bihugu. Ubu rero ni byiza ko turaganira n'abarongoye amasentare cyane cyane duhereye mu gisagara ca Bujumbura. Cyo tuma rero ntitwabonanye n'abarongoye amasentare, twabonanye n'abari amasentare yose ari mu gisagara ca Bujumbura, abacamanza barenga 420. Rero twabize kubera iki? Twabize kugira ngo nkuko nyine nishobora mukuru w'igihugu yavuze itariki imwe yavuze neza ibintu byo kwirinda n'ibintu byo kubaha. Yavuze cyane kubaha agataka. Avuze agataka rero mu vy'amategeko twebwe interpretation twabihaye, avuze agataka abavuze kubaha la souveraineté, abavuze kubaha igihugu. Hayavuze agataka sisi honyuraho gusa. Abagombye kuvuga kubaha igihugu muri rusangi, kubaha la souveraineté y'igihugu muri rusangi, kuko agataka mu bisanzwe niho gasigura cyo kwerekana ico umuntu ari. Hagere mu kuvuga yavuze ati kubaha agataka nk'abacamanza nitwumve gusa agataka hayi impereze gira kujya ivyatsi. Twumva agataka twumva isi twumva souveraineté. Icyo yavuze ko ari kubaha amategeko, kubaha amategeko, ariko cyane kubaha umurundi. Yavuze kubaha umurundi, avuze kubaha umurundi rero mu vy'amategeko ntiyavuze umurundi gusa mu umurundi, ni ashobora kuvuga kubaha le citoyen, kubaha umwene gihugu. Avuze kubaha umwene gihugu rero ni jambo rikomeye cyane kuko ingingo ya 6 iteko y'umuryango rivuga ibijanye n'ingingo ngenderwako y'umuryango, ivuga yuko umuryango ushingiye kubyo bita bonne gouvernance na état de droit na justice sociale. Yavuze itariki imwe yavuze ibintu biri mu itegeko rye nk'umuryango. Hamashavuga rero mu guherahera ko icya gatatu kubahiriza ari uko amategeko. Nuko ko jewe isanzwe mu Burundi rero haba namvije ijambo bikuru yavuze rimwe ibintu bitatu byo kubaha gushigikira n'ibiki. Nabonye yuko amaze kubaha amategeko no kubaha umurundi umwene gihugu nukubaha agataka la souveraineté y'igihugu nashemwe ko byaviza ngiyengirije inama abacamanza mu Burundi mpereye Bujumbura kuko hari mu gisagara ni umuntu ahera sinoge ni muyinga n'umucamuzo ntabanje guhera ngaha sanzwe ndi. Urumva rero
twatugisha n'abacamanza bose kugira ngo tubabwire uko isentare yo itunganijwe tubabwire ko isentare itunganijwe n'ububasha bw'iyo sentare kuko nk'abacamanza bibaza yuko imanza baca ziherera ngaha benshi nivyo bibaza ora murabizi yuko utaza amategeko ni ubumuga bundi benshi bazi ko imanza ziherera ngaha sentare y'Afrika y'ubuseruko atabasha izifiseko bakiyongera yuko n'urubanza kwa cyona sentare nayuzwa rucitse nabi umwene gihugu akabona ko urubanza rwacitse ariko rutakurikije amategeko atumvirijwe ataha ubasha kukumviza neza uwo tubeke yuko ubwo rubanza rushobora usanga ruje yarusha kandi imanza nkizo twazifise twavuze imanza usanga hari abarundi abene gihugu mu bindi bihugu bitwariye amareta yabo ku manza yaciwe n'amasenari nayuzwa yo mu bindi bihugu si apela ariko si yunguruza ariko yerekana yuko urubanza rwashitse ariko utakurije amategeko niviza reko muyehireyo tubereka mu ntango ceceje nk'umurundi ndi ngaha twaje kwereka abashamaze yuko mu manza baca bishimwe n'ijambo babwiwe na y'inshobora mukuru y'ucu Burundi itekwe kwezi kwindwi kubaheza agataka kubaheza umwene gihugu n'ukwaza amategeko je ngo ngo sentare yo mu karere nsamuro n'abacamanza bo mu bihugu kwari bitandatu nuko na Kongo iri kuyaza ngo bihugu indwi bizogenda twumva cyo kimwe ububasha bwa sentare cyo navyo ibibazo nabi bitatu bisaba ko byose bibiri muri kimwe ububasha bwa sentare rero n'ububasha bahagaze buki buhagaze mu kubahiriza amategeko urubanza rwose rushika mu gihugu rutubahiriza amategeko ruratunganijwe neza sentare y'Afrika y'ubuseruko irabufise ku bubasha. Kayibera Nestor yarangije atanga ubutumwa ku bacamanza uko bakwiye gukora mu kazi kabo. Sinoreka kuza kubibwira abacamanza bene wacu kugira ngo mu manza duca mu manza baca bakurikize amategeko cyane cyane ko n'inshobora mukuru yabivuze neza kandi marabo ariko arabivuga kubiwa cyo haya ku kibuga yarabivuze neza cyane ko kubaza amategeko kuba umwene gihugu no kwaza soberete igihugu. Umugwi w'abakenyezi witwa Dorcas wararungitse intumwa zo gutanga ubufasha ku bigeme babiri bagwaye ibivyimba vya kanseri mu bitaro CMCK ngaha i Bujumbura. Mugenzi wacu David Mugisha yarahashitse aratubwira uko yabisanze. Abakenyezi baharukiye mu mugwi Dorcas baba mu gihugu ca Amerika baramutse bagendera abigeme babiri bagwaye ibivyimba abo bakaba bagwariye mu bitaro CMCK vyo ngaha i Bujumbura. Uwo mugwi nyene w'abakenyezi Dorcas baba hanze y'igihugu bakaba bashize ingufu hamwe mu gukoranya uburyo bwo gufasha abo bigeme bagwaye ibivyimba mu bitaro CMCK vyo ngaha i Bujumbura. Uwo mugwi w'abakenyezi witwa Dorcas warungitse intumwa kugendera abo bigeme babiri akaba yagiye kubasuhuza abashiriye agafashanyo yarungikanywe n'abo bakenyezi bo mu mugwi Dorcas. Iyo ntumwa ikaba yaremesheje abo bigeme ndetse akaba yabashikirije ako gakemanyi reka tumwumvirize. Bano bantu babiri babigomye uburwayi bukomeye kandi babangamiye uvutumwe n'umugabo w'abamama witwa Dorcas usanzwe uba mu gihugu cya Amerika. Abantu babiri rero barafise ibibazo byinshi bitandukanye bya buno burwayi bwabo ukuri nk'uko mwabaye abasamariya b'imbabazi n'abandi barakwiye bakora icigwa bakagira icyo bafashije mu bitaro CMCK vyo ngaha i Bujumbura. Uwo mugwi w'abakenyezi witwa Dorcas warungitse intumwa kugendera abo bigeme babiri akaba yagiye kubasuhuza abashiriye agafashanyo yarungikanywe n'abo bakenyezi bo mu mugwi Dorcas. Iyo ntumwa ikaba yaremesheje abo bigeme ndetse akaba yabashikirije ako gakemanyi reka kanishimira abamama witwa Dorcas aho bari Imana bakomeze ibaho umugisha kandi ibaho kurondera baronka ibahe no gusubiza aho bavuye maze Imana bagirire neza. Tukiraho nyene twashoboye kuyaga n'ubagwaje yatubwiye uko vyatanguye kugira ngo bafatwe n'ivyo bivyimba ndetse naho baciye hose mu bitaro bitandukanye gushika uyu munsi bakaba bari mu bitaro CMCK. Tumukurikire. Yafashwe afise imyaka 8 yari umunyeshuri afatwa akantu kaza mu zuru
kamutwara ku ivuriro arakatura haca hatimba ngaha ntangura kujya ndiruka haca haza akantu k'agahere ngaha asubira haza kandi ngaho kugira hace kabandanye gakanuka kamaze gukanuka ntangura kwiruka mu bitaro maze imyaka 8 ndi mw'ibarabara neza maze rero gushika ngaha anahaje mu kwa gatatu nsanga aho mugenzi wanje agwaje ye nawe yashyize turaganira yambwira ko amaze imyaka nawe nyene 20 amugwaje imyaka 16 nawe nyene cyangwa kandi uyu ni mwene wacu wenda usanga abana turabasangiye abana ni bana nabo nyene aha jewe nta bitaro na bimwe ntashyitsemo aha mwigure tukana maze gutembera ibitaro bingana gute waragiye hanze canke ni ngaha mu Burundi hanze mu Rwanda no muri Kongo hose wabonanye n'abaganga muri Kongo hataze yuko bo muvura abatukuteri baca batuteye ko bamukora nk'ejo bakeye baca basiga batumye abaganga uyu mwana ntihage uwo mukorako ututaye twaricaye ngaho mu bitaro twaricaye ngaho mu bitaro iminsi iheze baca batujyana mu mutahe turubapima haheze imyaka 5 n'inkuru none usaba nk'iki nk'abagira neza bafite umutima wo gufasha ngaha baramubwiye baca bambwira yuko agwaye baca bambwira yuko igufa ryamaze kwandukirwa muganga ngaha bashoboye kubaga ibintu by'inyama igufa ngo ntibashoboye ntibaga baca bambwira ngo ngaha mu Burundi ntibashoboye mpaka mu bihugu byo hanze ngo niho bobishobora aha nze kwicara ngaha mu gukuka haza gusaba cyo baramwoza bangiye ngaha yuko ntazo bakiri none wumva amafaranga bisaba yobangana gute jewe nayo barakubwira abaganga oya turabashimiye mwese mwadukurikiye kuva mu ntango y'aya makuru kugeza ubu aha niho amakuru y'uno munsi agarukiye tubibutsa ko mushobora kudukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi kuri Facebook, YouTube, Twitter ndetse na Instagram. Mugire ibihe vyiza mu banyu no mu vyanyu naho ubutaha.